Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, aho amaze kwigaburamo imirwi ibiri, bamwe bakaba bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, abandi bakaba bavuga nyine ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Abo nyine bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba bariko barashaka gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, bamuhoye ibyaha byinshi bitandukanye, harimwo ko bamushinja kuba yarasambuye umugambwe akoranye n'abansi b'igihugu, kandi bakamwagiriza ko amaramaza bamwe mu bategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi. Akaba ari n'ibindi byaha byinshi bikomeye biriko birategurwa kugira ngo bazabyagirize Perezida Evariste Ndayishimiye, harimo n'uko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yagiriza nyine abo bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza ko aribo bishe ubutunzi bw'igihugu, kandi akabagiriza ko aribo bama banyonora amatungo ya leta. Ibyo byose nyine bikaba biri mu byaha Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine yagiriza abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bashaka kumutembagaza ku butegetsi, barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Ariko ibintu bikaba byarakomeye cane, aho Prime Niyongabo arongoye gisoda nawe yakifatanya nabo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akibimenya nawe ahita ategura kumubogoza amabanga, nubwo bitigeze bimukundira, kuko umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaranze gutera umukono kw'ikete rikura amabanga Prime Niyongabo. Ariho byahise byerekana ko nyine umushikiranganji wa mbere nawe wariko arakorana nyine n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nyine biratangaje kubona umukuru w'igihugu afata ingingo zishobora gukiza igihugu, ariko umushikiranganji we wa mbere akanga kumushigikira. Ibyahise byerekana nyine ko Generali Ndakugarika nyine nawe yaba ari mu bariko barashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu biriko biraba ngaha mu mugambwe ku butegetsi birateye ubwoba, kandi bitera amakenga abanyagihugu batari bake, bakabona ko uyu mugambwe wamamo injyane zidahera ushobora kuzashikana igihugu ahantu habi cane, naho kigeze uyu munsi ngo ntago byoroshe, kuko abarundi nka bose barabayeho nabi cane kubera ukuntu nyine leta irongowe na Evariste Ndayishimiye naniwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, aho ibidandazwa bya nkenerwa nka byose byaduze ku isoko kubera ukuntu leta Evariste Ndayishimiye yadugije amakori n'amatagisi. Ariko ibyo byose nyine bikaba bivugwa ko impamvu leta yadugije amakori n'amatagisi ari ukugira nyine ngo abo bategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi babone amafaranga bagumya birira. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, biriko biravugwa nyine mu bihangange birongoye igihugu c'u Burundi, cane cane abari mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, aho bamaze nyine kwigaburamo imirwi ibiri. Bamwe bakaba bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye nyine mu gutunganya igihugu, mu gihe hari abandi nyine bashaka ko igihugu kiguma nyine mu byo cyamwemo, aho nyine umugambwe CNDD-FDD wamye upfukamye mu nda abanyagihugu kuva mu mwaka wa 2005 utangura kurongora igihugu c'u Burundi. Byose twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido rya makuru. Wipfuza kuzajya bamu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta cindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ishingwa rya FDD Nyamakarabo komine Mugwi mu Cibitoki ryaragoranye, kuko kwari ukwegeranya abagwanyi bava mu mihari yafashe umuheto itandukanye, aho nyine bose bari bamaze gufata umuheto barabye uburyo ki bari babayeho nabi muri kino gihe, ariko bose bakajya mu mihari itandukanye. Icyo gihe nyine bari bafashwe nabi na leta yari iriho ico gihe. Inyuma y'urwimo rwabaye muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995, niho zimwe mu ntumwa zari zarungitswe n'uburongozi bwa FDD
kwegeranya abanyeshuri bariko baraturatuzwa bazira ubwoko bwabo zahura n'umurwi wa gisirikare batamenye. Bamaze gutohoza basanga uwo murwi wari urwana ku giti cawo, wahoze uri mu bayoboka Misago Donatien, indongozi zakomoka muri Parmehutu FNL zikagendera ku vyiyumviro bikarishe by'amacakubiri y'ubwoko n'intara, ari navyo nyine bitanguye kwigaragaza muri no minsi. Uwo murwi wahoze kwa Misago warimwo abamenyekanye cane nka General Guillaume Bunyoni, Godefroid Niyombare na Guillaume Ntabindika, wari uzwi nk'umurwi imbere yo kwinjira muri FDD watega imitego imiduga ya leta itwaye ikawa abadandaza baja canke bava kurangura ibidandazwa bakabiba ku buryo bukomeye cane. Uwo murwi umaze kwinjira muri FDD, bamwe mu bari bawugize barahindutse kuko batari bagikorera kwiba abanyagihugu, nyabona bakabakingira bitegurira kubarongora no guhindura ibintu mu gihugu. Hakaba n'abandi batigeze bahinduka bagumanye ivyiyumviro by'amacakubiri, ubwicanyi no gusahura. Kenshi byakorwa uburongozi bw'umuhari CNDD butabizi kuko igihugu cari mu bihe bitoroshe, nk'uko nyine muri no minsi mubona ko hari abategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bariko barasahura itunga ry'igihugu. Akaba ariyo mpamvu nyine igihugu c'u Burundi gifise ibibazo bikomeye cane, harimwo nyine ubukene bukabije buhanze abarundi mu mpande zose z'igihugu. Muri abo batigeze bahinduka harimwo General Guillaume Bunyoni, yagumye yifata nk'umucengero muri FDD, akerekana ko amategeko n'ingingo bifatwa n'uburongozi bwa FDD ku neza y'abagwanyi abanyagihugu n'igihugu bitamuraba, aho nyine yagiye yerekana ko bitamuraba kuko nyine mu ntago icumviro ciwe cari ico gukorera abanyagihugu. Ico gihe indongozi z'umuhari zarashizeho umukenyuro wo guha uturusho tumwe abo bifata nk'abacengero kugira buke barabe ko boheba izo ngendo zo gutoba urugamba mu gukora ibicafuza umuhari mugabo. Ako kageso nyine kakaba katarigeze gahera n'ubu ngubu nyine gafiswe na bamwe bakomeye cane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, kandi bari no mu bategetsi bahambaye cane barongoye igihugu c'u Burundi, aho bagenzwa nyine no kunyonora amatungo ya leta nk'uko vyamwe. Bamwe mu ba FDD batanguranye n'umuhari Inyamakarabo barasaba ko abo bantu bigenza nk'abacengero bakurwamwo, ariko indongozi z'umuhari zigahoyahoya banka ko umuhari usambuka urugamba rushushe. Byakumye uko CNDD irataha mu gihugu, iba umugambwe itsinda amatora ya 2005, mugabo babandi baguma bifata nk'abacengero, naho nyine igihugu cyari kimaze kurongorwa na CNDD FDD. Gukunda inyungu bwite Guillaume Bunyoni byaramukomeranye kandi arabikomeza gushika ubu ngubu. Bamuhaye amabanga akomeye kugira barabe ko yoshima biranga, aguma asaba uburusho bwinshi cane igihe cose byasabwa ko hafatwa ingingo zikomeye haba mu mugambwe canke mu gihugu. Niyo mpamvu ari we afise amatungo menshi kurusha abandi kandi atabarusha ubutwari, nuko nyine yamwe ahabwa uturusho twinshi kugira ngo yemere ko hari ikintu gikorwa ngaha mu gihugu. Mu mpera za 2014 ibihangange byahoze ku rugamba byarakoze inama byihwezamwo iby'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, habonekamwo akaryo ko kwikanda mugabo ko mu mwaka wa 2020 azoba ari igihe co kubaka igihugu no guteza imbere beneco. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze gushika ku butegetsi yarahamagaye bamwe bari mu nama ya 2014 abibutsa ko uwotaronse kirya gihe ubu akanya kamuheranye ko agomba kugendera ku mategeko y'igihugu kandi ko bagiye gukorera igihugu. Abandi bose barashimye keretse Guillaume Bunyoni yababwiye ko ibyo bintu byabo bitamuraba, kizira ko bakomakoma inzira ziwe akuramwo amahera, aribyo nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye gukora, ariko arabihindura bibyara ikibazo gikomeye cane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Guillaume Bunyoni. Ariho nyine General Guillaume Bunyoni yahita yumvira kumutembagaza ku butegetsi akoranye na bamwe bakomeye cane bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bateguye ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo batembagaze ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko Perezida kubera ko yarafise iperereza ririko rirakora cane muri icyo gihe ryabitahuye, ibara ritaragwa ahita mukura mu mabanga. Nyuma yo kumukura amabanga n'ubundi General Guillaume Bunyoni yakomeje umukenyero nyine wo gutegura kudeta,
ariho mwabonye nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ahita amufata akamufunga, ubu ngubu akaba ari mu ibohero rya Gitega, aho nyine ariko arabazwa ku byaha bitandukanye bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu, gutuka umukuru w'igihugu ndetse no gutunga ibigwanisho atarekuriwe, aho amasoko menshi yemeza ko yoba yarashinze ikiroberi gikomeye cyane, kandi icyo kiroberi kikaba kiriko kiritegurira nyine kuza kurwana na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi bareba ko bawugeraho. Ubutsa igihe Ndikuriyo Reveriyano avugiye mu nama ko biteye isoni kumva umuntu bakiriye muri sisiteme yabo akayironkeramwo ubudahangarwa, akaba agendanirwa n'imodoka zirenga 10, mugabo akavuga ko ibyo bapfundika bitamuraba. Ibyo ni ibintu cyane byababaje umunyamabanga mukuru w'umugambi wo ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, kubona General Niyongabo Bunyoni atinyuka akavuga ko ibyo abandi bajenerali bemeje we bitamuraba, kandi ntaco umugambwe utamukoreye kugira ngo atere imbere. Ubuherutse twarababwiye ukungene Niyongabo Bunyoni yakoze ibishoboka byose kugira imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda ntizugururwe, zigateba zigugururwa ariko mu ishusho risa n'ikinyegero gikomeye cyane, kuko nyine General Niyongabo Bunyoni yarangaga ko nyine u Rwanda rwakongera gusubirana n'u Burundi kubera inyungu ze bwite yari gushaka gukingira, ariko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye arabimwangira. Amakuru dufise avuga ko haheze igihe ibihangange byegereye Ndayishimiye bipfunditse ko umurwi wa mbere w'abarundi bari barahunze igihugu ugwiriyemwo abanyepolitike n'abanyamakuru utaha mu gihugu. Bunyoni yarasabye bwa burusho kugira ngo ibyo bikunde, bamubwira ko bidashoboka, kandi bamubwira ko uburusho bamuhaye nyine bukwiriye. Kuva ubwo Bunyoni yaciye atanguza isekeza ryo kugumura abantu bamwe mu magambwe kugira ngo ananize leta mu nteguro yayo yo guhindura ishusho ry'igihugu kugira igihugu kigume mu kajagari, za nyungu ziwe ntizikomwakomwe. Ifungwa rya Dr Sahabu rifise inkomoko kwa Bunyoni. Charles Ndagijimana yoba ari we ajejwe gukingira inyungu za Bunyoni zava muri Kira Hospital, hamwe no gutera ubwoba abagira batahe ko bashitse batazihanganirwa n'ubutungane bugipfungira abantu ubusa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ariko aradushikira akavuga ko bivanye n'ubwo butobyi bwiwe ariko harategurwa igihano gikomeye azohabwa inyuma yo kumuha gasopo ntigire ico imuhinduraho, kandi bakaba baranamupfunze, ariko nyine bakamenya amakuru adahumuriza ko n'ubundi naho bamufunze ariko abantu biwe bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bategure neza uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye azatembagazwa ku butegetsi, ari byo mumaze iminsi mubona nyine ko ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora impinduka zikomeye cyane kugira ngo yigizeyo abo bose bari mu mugambi wa General Niyongabo Bunyoni, ndetse n'abarya bita ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafise abanzi batari bake, yaba abajenerali bahoranye ku rugamba, yaba abagwizatunga, kubera ko ariko arabasibira amariba yose bakuragamwo amafaranga ku buryo budasiguritse. Akaba ariyo mpamvu nyine General Niyongabo Bunyoni naho apfunzwe ariko yagumye kugira imbaraga nyinshi cyane, kubera yuko nyine yagiye abona amaboko menshi amufasha kuba batembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'agashavu bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambi ku butegetsi bafise, kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye abamaramaza ku murango izuba riva, aho abita imbundenge akabita ibibura kimaze, kandi akavuga ko ari bapfukamye mu nda abanyagihugu, kandi akagiriza nyine zimwe mu ndongozi zikomeye cyane zikomoka mu mugambi ku butegetsi ko ari bo banyonora amatungo ya leta. Ibyababaje umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi, kandi bikababaza n'abajenerali bakomeye cyane bakomoka mu mugambi ku butegetsi, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashaka kwangisha abanyagihugu umugambwe CNDD-FDD, bakavuga ko ibyo ngibyo rero badashobora kubyihanganira, ariyo mpamvu bahise bategura integuro ikomeye cyane yo kumutembagaza ku butegetsi, ariko kugeza uyu munsi ntibirakunda, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yaravuze ngo aho kugira ngo igihugu gipfe we azemera apfe, ariyo mpamvu nyine ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ahindure
arongoye inzego ngaha mu gihugu c'u Burundi aho yahereye mu mugambwe agakurikizaho mu gisoda n'ubu ngubu akaba ariko arakora impinduka mu bategetsi bahambaye cane kugeza no kuri ba buramatari abo bose bakaba bari bavugwa mu mugambi nyine wo gutembagaza ubutegetsi ubu ngubu wamaze kujyamwo ibihangange bikomeye cane harimwo n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo aho yahora akinga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akarinda ko hari uwagira umutembagaza ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko nyine nawe yamaze kwifatanya nabo bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ari naho nyine abarundi bariko baravuga ko byakomeye kuko niba Prime Niyongabo nawe yaramaze kujya kuri urwo ruhande birashoboka ko umwanya n'umwanya nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yatembagazwa ku butegetsi naho nyine we ariko arakora impinduka ariko bikaboneka ko izo mpinduka ariko arakora n'ubundi ataco zizamufasha kuko n'ubundi abantu ariko aragena mu bibanza n'ubundi n'abantu bazakorana nyine nabo bariko barashaka kumutembagaza ubutegetsi kuko yaramaze kuzengurukwa impande zose aho amasoko ariko aradushikira avuga ko abizigirwa biwe aribo bariko baramuhemukira aho bariko baramuhenda abagena mu bibanza kandi rwose arabazorohereza uburyo ki nyine arabazorohereza bazashaka kumutembagaza ku butegetsi. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri nomonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wowe ico usabwa nta kindi niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.